rero nariko mvuga ngo ikiganiro ni gusenga guhindura ibintu. Intumbero y'ikiganiro ni kuva mu mabohero mu gitegurwa kandi mwagishikirizwa n'icyengo ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo. Benshi bitaruhuka nga mu ntara ya Cibitoki, ndazi yuko ruhuka ihari. Muhora mudukurikirana muciye kuri Buja FM, kuri Buja FM kuri 87 n'ibice bitandatu i Bujumbura. Niyo muhora mudukurikirana muri kano kanya. Rero ndagomba umuntu ari karabipa, ariko nagomba ndabasabe mureke kubipa, mureke kubipa ndabinginze. Telefona tuganire inimero za telefone 62 amajana 355 amajana 231. Kumbure mukanya turaza kubona umunywanyi ku murongo. Shiramwo twinite twanyu hanyuma mutuvugishe tuganire namwe. Rero nariko mvuga ku mabohero ya Karande. Wewe urota uguruka, wewe urota inzoka zikwirukako, wewe urota imbwa zikurya. Namaze kubona umunywanyi ku murongo, ariko nawe arabifite kuvyo kuri ari mu ibohero ry'utwinite nawe nyene. Usanzwe itelefone yiwe nayo nyine iri mu ibohero. Imana idufashe cyane. Ariko ndagomba mana we, ariko mana tabara abantu bawe Mwami Yesu, ndakwinginze abantu bari muri bohero uyu munsi bavyumve ko bari mu bohero, ariko umfashe kugira ngo bave mu bohero. Nta kindi cyatuzanya hano muri studio za radio ijwi ry'urwaruka. Twaje kugira ngo dushobore kuganira namwe, dushobore kubaha icyerekezo ciza kingene wova mu ibohero. Ntabwo ubuzima bwawe ari bisanzwe, ariko ikuraraba utwara inda zikoroka 3 4 ubona ari bisanzwe, ariko ikuraraba ubenzwe n'abahungu 2 3 ubona ari bisanzwe, ariko ikuraraba umaze gutabwa n'abagabo 3 4 ubona ari bisanzwe. Oya, ntabwo ari bisanzwe. Uri mu ibohero, urashobora kuba uboshwe na karande cyangwa ushobora kuba uboshwe n'abarozi. Inimero za telefone 32 amajana 355 amajana 231. Ndabona umunywanyi ku murongo. Alo. Wi munywanyi, amahoro? Amahoro. Yo, amakuru maki? Ni meza bitebu. Wakurikiranye ikiganiro? Yo, utwinite turaheze, ariko Imana ikumera utwinite mufaso. Imana iguhezagire cyane. Aho uzodusanga uciye kuri iyi nimero nyene tuzohita tuhakubwira. Nimero za telefone 62 n'amajana 355 amajana 731. Ibohero rya Karande, ibohero ry'uburozi, ibohero ryo kudasenga, ibohero ryo kudakorera Imana, ibohero abantu baraboshwe. Reka mbe ndavuga ibohero ribosha abantu benshi, kandi abantu bo mu ntara ya Cibitoki baroba telefone. Ndiko ndacisha ikiganiro kuri Buja FM i Bujumbura, baroba telefone. Reka ndababwire ikiganiro ni gusenga guhindura ibintu. Niwaza aho dusengera, tuzogusengera gusenga guhindurira ibintu. Reka ndakubwire ikiganiro iyo uri kuragikurikirana ukagihera mu ntango ukumva ido n'ido y'ikiganiro, ni ngombwa ngo ubuzima bwawe buhinduke. Imana idufashe cyane. Navuga ngo inimero za telefone ni 62 amajana 355 amajana 731. Amabohero abantu babohewemo, hari abantu babohewe mu ibohero ryo kwisambanya, ivyo benshi bitsa kwikinisha cyangwa mu gifaransa bita masturbation. Reka ndakubwire, nimba iryo bohero uri muri ryo, banguka tugusengere, abadayimoni baraguteye. Icyambere iryo bohero rigushiramwo. Ndabonye umunywanyi ku murongo hariya, umunywanyi ku murongo. Alo, nawe ari mu ibohero arabifite abantu mana we, ari mu ibohero ry'utwinite. Imana igutabara ikumera utwinite. Ndabona nivyo muri ko murantera intege, muriko murambira ko muriko muranyumviritsa. Ariko telefona kugira ngo tuganire, gerageza shiramwe n'amajana 3 cyangwa amajana 5 tuyage, ndakurangire aho ejo uzonsanga tuganire. Ishengero ryo kwiyana no kurukira muri Yesu Kristo ikorera ngaha mu ntara ya Cibitoki. Nukuri tubahaye ikaze, umuntu umwe tumuvugishwaho yisubirira ku kazi, tumubwira ibigoye yisubirira ku kazi,
guhera umunywanyi hariya ku murongo ndamubonye umunywanyi Alo wi amahoro neza Sasa bukebuke hama sabwe twebwe twarakunze umukobwa sabwe hama ndamukunze inde wakunze umukobwa hama ndamukunze aguma amenukira no bigenza gute aguma guhemukira ako nagerageze muga byaraje ndabona umenga wapi none burya amazi yavuze ngo ntunywe uvuga ngo iki uvuga uti ntanyota narira gufitiye rondera uwundi suwi wawe yakwanse suwi wawe oya nuje mwibohero ryo kwibohera ko umuntu nawe atagukunda ukunze ntagukunze bavuga ngo nimvura ibigwa mu ishyamba mureke urondere uwundi none nitemo utakikinisha rero undi sabwe nitemo utakikinisha nta wundi buhinga urumva birashoboka yuko hari amajambo bakuvuze ko cyangwa hari ibintu wabayemwo byo muri karande ugasanga ni impamvu ituma abantu bakwana bakubenga ugasanga umuntu arafise icyanyiro gituruka ku barozi cyangwa ugasanga afise icyanyiro gituruka muri karande mu miryango y'iwabo ibyo bakoze byo kuraguza no guterekera ibyo rero bisaba ko ari wowe ukora amatohoza kandi mbere y'umugabo ndagutumiye ku munsi w'ejo uje burya twobiganira tukabihinyanyura bacha no basanga he reka pasteur aguhe adresse ni kuri kwisengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo riraha mu Cibitoke ku ry'umunani aho bita ku mase hirya yo kuri veterinaire hampande n'urusengero rw'Abadventiste b'umunsi w'indwi wamuragize neza bagenzi je nibaza ko ejo tuzoba turi kumwe yego uzohaca gusa nta kazi tugutesha urahaca gusa tukavugana ugahita witahira cyasa muragize heza yigwa cyane inyishu z'ikibazo cyawe zirahari ndabona uyu munywanyi yagize ikibazo cyane yarahemukiwe kandi birababaza cyane abantu bafite ibisebe byinshi barahemukiwe abakobwa bahemukiye abahungu bahemukiye abakobwa ugasanga baramushize mu ibohero ndetse hariho n'abantu barozwe ku rwego rwo hejuru aho umukobwa aguhevye ugasanga umuhungu aciye amuroga cyangwa umukobwa aroza umuhungu ati kwa mpevye aho rero simvuze b'abapfakazi nabo bigarurira abasore ugasanga uriye ndakubwire wa musore we wirinde urugo rw'umupfakazi ukaba ugomba kubaho irinde urugo rw'umupfakazi kuko umupfakazi agufashe ntazokurekura umva ndiko ndavuga abantu bari mu mabohero urazi imbeba hariho akantu bahora akamashu bahora batega n'akamashu gafise umuzinga umengo ni umuzinga w'inzuki mu kukajisha gatsigiye udutsinga bagashiraho akatagara hari indani imbere yinjiyeyo ntikata nawe wasanze winjiye mwibohero bukebuke urasambana bukebuke nariko ndavuga imwemu ya masturbation cyangwa imwemu bita kwisambanya abagore benshi n'abakobwa benshi barafise imwemu yo kwisambanya abasore benshi abagabo benshi barafise imwemu yo kwisambanya reka mvuge ikintu cya mbere bizana ikintu cya mbere umuntu yisambanya ikintu aca yinjirwamo ni dayimoni yo kwibagira igihe rero wibagira uba uhejeje guterwa n'ikintu bita inyatsi nari nibagiye kuvuga inyatsi rero ni ikintu kikwaka ibintu byawe kikabipfisha ubusa rero abantu benshi bavuga ngo jewe ndafise inyatsi nsengera jewe mfise inyatsi nsengera jewe sintunga nsengera jewe sindoranirwa nsengera jewe nkora ibintu bigapfa ibohero urimwo ni ibohero riteye ubwoba ryo kwisambanya aho umugabo yategwa n'abazimu umudayimoni wa divorce ugasanga umugabo arahindukiye arisambanije mu gitanda kandi aryamanye n'umugore wiwe aho umenye ko ari muhemu ya divorce umudayimoni wa divorce wikuzimu kandi nagira nkubwire igituma umuntu acagira inyatsi iyo yisambanya abenshi cyane bisambaniriza mu matwarete abandi bisambaniriza mu mazi bari muri dushe reka nkubwire ikimenyetso aho abadayimoni baca nabo abandi bitwa abafirimasoni na bamwe banyika baca ahantu hatatu baca mu kaburi aha kabiri baca mu mazi aha gatatu baca muri twarete umudayimoni wese aho rero sinavuze amabohero y'abantu baboshwe n'abapfumu aho wagiye kuraguza
bagafata amafaranga yawe bakakubwira ngo yaterere muri toilette, niba bakubwira ngo umupfumu yakubwira ngo teromera yawe muri toilette, azoba ahejeje kugarana ubuzima bwawe, nta kintu uzopfurose. Kandi kuva ivyo bigize ubuzima bwawe bwaciye busubira inyuma, ntacyo ufata ngo gifatike, nta kintu ukora ngo gikoreke, ubuzima bwawe buraboshwe cyane. Inimero za telefone ni 62 amajana 355 amajana 731. Turabahamagaye aho dusengera cyangwa aho dukorera, ni ngaho ishenge ryo kwera no kurukira muri Yesu Kristo. Imana gutabare, Imana igufashe. Ndavuga ku mabohero aboshe abantu. Ndabizi iyo umurozi agutwaye ifaranga, akagutwara ikintu bita inoti, agenda akayikorerako. Ndabizi umuntu umwe yaba kumuberure, hanyuma akaba yakora akazi mu Kabondo i Bujumbura hariya mu gisagara, maze uwo muntu haza umuntu aramubwira ati mfise itongo ryo kurima, aramwinginga ati nsororera gusa ndakwereka itongo ryo kurima. Aramubwira ati nsigira 2 byonyene. Ndabonye umunywanyi ku murongo, alo munywanyi. Alo. Oui, amahoro. Alo. Oui, amahoro. Alo. Namahoro. Yego, wakwiganye ikiganiro kamufasa. Nagifatiye hagati mu kabitondo kimwe tugati. Ni wowe wigeze kudutelefona mu kanya? Nakumye ndera mukitaba mugagire sinda. Amayinite yawe jo uzoze ku rusengero ndayagusubitse. Agatwe ngo kakweguye ivyo byose bibazo ufise, ndagusabye uzoze ku rushengero. Wahumvise? Yego sanze ndahaje mutumaranse. Oho, wewe rero n'amatavya y'amavuta nyaruka, ejo tuzovugana ndagusengera. Ama. Sa. Yesu sikiba. Akanda fisi. Yo kuminda bara sabiheba. Byarase ko ziheba. Ko kandi tumumba turi mu seto. Kuvyukuri jewe uzoze jo wewe ivyo bintu tuzobikorerako. Hanyuma kafise n'ubumuga bw'umugazi simbona ikintu bisesi. Wewe jewe nk'ubu uye wewe wonyihanganira ejo ku munsi mu gatondo ku munsi wejo ukaza tukavugana nkagusengera bikwiye, ivyo ushaka byose tukabivugana. Ndazindu ato. Yes, mbega yemwe saa moya saa 2 ntangora. Ngira nyene saa moya no kana nkasitengera. Umve jewe nta kibazo mfise. Ego. Nzohazinduka. Sawa mu nukuri muze umuntu wese abishaka aze sugusenga samasengesho, ariko umuntu azoba afite ikibazo tuzomwakira tumubaze atubaze hama yisubire ku kazi. Nawe nzoza ndamuzanye. Yaho byo kunda muzana ahubwo. Sawa mugenzo ndaru. Cyane gose bizogenda neza. Sawa. Imana iguhe umugisha. Ego watwese. Amen. Amen. Turashimiye abanywanyi bariko baratwakura, turumva bariko baradukikana ni benshi n'abamaze kutubipasi bake, ariko uyu munsi ndizera yuko ari uko wari umunsi wa mbere. Ndabona undi munywanyi ku murongo arabifte aranyeretse ko ari hari itelefone yewe iri mu ibohero ryo tuyinite, ariko ntacyo bitwaye, ejo uzova mu ibohero uze kuko tufise ububasha Imana yaduhaye. Reka mbandanye mvuga abantu rero bafise impemwe y'amasibasyo, icyambere bazana mu mutwe wabo no kwibagira, icya kabiri ni nyatsi, icya gatatu no gucika umugongo, icya kane ni icyankiro, icya gatandatu ni ibintu bita kanseri. Bazogwara mu myaka izoza ntiyihuta, ariko iyo ukora ivyo bintu ubuzima bwawe ni ngombwa ngo kanseri yo mu bwonko izoze mu myaka itari mikeya wabikoze, ntabwo vyijana iyo bibayemwo. Igitega naragiye ngiye kubohoza abantu, nsanga hari umusore w'imyaka 35 yahetamye umugongo. Ndamubajije ambwira ngo maze imyaka 20 nkora masturbation nisambanya, nsanga umugongo warahetamye, ntango uva gifise, yari mu motare, nsanga ntagishobora kunyonga imoto, nsanga ibintu byiwe vyose vyaracanganye, ubuzima bwiwe buraboshwe. Rero cancer
yo mu bwonko, ukuvunika umugongo, kuba nk'umuntu ashaje, icankiro, gutakaza ibintu vyose. Reka nkubwire cyakarangura iyo uwisambanya rero, nariko ndavuga ngo kenshi bisambaniriza muri dushe cyangwa muri toilette, kandi ibyo bintu iyo bikora, reka nkubwire hari ibintu utazi wewe bikubako. Abadayimoni baba mu mazi, abadayimoni baba muri toilette. Iyo wisambaniriza aho hantu bisobanurwa ngo hari umuntu muri ko murasambana mu buryo bw'imwemwe utabona. Kandi barya abana, hari abakobwa bikuzimu batora ziga mbuto zawe bakazijana bakazitwaramwo inda bakazikoramwo abana. Abana rero iyo bariko barakura, ndabibutse ko ikuzimu hari amasosiyete atandukanye akora ibintu bitandukanye, nubwo mwebwe mutobibona, ariko mw'isi y'imwemwe birahari, twebwe turabibona. Bahita abana bavuka, hanyuma iyo bavutse burya ni wowe bagaburira, kuko bararekrama bavuga ngo ni wewe wabavyaye. Ni hamwe udandaza baguhaye 2,000 ukabagarura muri 10. Ni hamwe ugira inyatsi ku rugezo ruteye ubwoba. Naho ufise imodokari kuva ino ukajibujumbura ikakunywera nabi, ariko yakoteje uwundi muntu, wewe ikanywa neza, bikaguteza inyatsi udashobora kumenya. Watunga igitungwa ugasanga buke mu gatondo cyatumvye, cyahuye n'ingorane zikomeye. Reka mvuge kuri iri bohero, ibohero bita ibohero, iri bohero ry'abantu bafise ikintu mu gifaransa bita maridonwi, cyangwa abagabo b'ijoro cyangwa abagore b'ijoro. Rero ni wabona uri umudamu ukabona mu ijoro uryamye ugize indoto hari umuntu aragusambanije, bukeye akagaruka akagusambanya. Ikintu cya mbere bizana ku bakobwa ni blockage ya mariage. Ntabwo uzopfa ugize mariage naho uzita ku rutare gute, nuzoba kureheje azoguheba. Uri umusore naho ntabwo uzopfa ugize mariage, ni blockage. Uri umumama ukabona umudamu ukamubona uwo muntu, ni umudayimoni wa divorce cyangwa umudayimoni wo kwahukana, wo gutandukana n'umugabo. Rero nagira ndagusabe mwene data turi kumwe, uri kurankurikirana hano muri studio za radio ijwi ry'urwaruka, ndiko nkubwira ngo ibohero urimwo ntabwo ari ry'umubiri, ariko ni ry'imhemu, ariko rituma umubiri wawe utamera neza. Iyo uwo mudayimoni aguteye uri umudamu, akumaramwo inyota y'umugabo, umugabo ukamuheba burundu, ndetse niyo muri ko muraganira umugabo wawe akwaguhunga, aho abakiriye akabimbasoni. Nagira ndagusabe muvukanyi wanje uri kurankurikirana, kigane no gusenga guhindura ibintu, nyaruka tugusengere. Reka umwungere w'ishengero asubira abahe adresse. Ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo aha mu Cibitoke riherereye ku ry'umunani, aho bita kuri Nyongera Igufa muri Veterinary, hafi y'urusengero rw'Abadventiste b'umunsi w'indwi muri Sahara. Nuko je ndibaza ko muri ko murahakurikirana neza, muri ko muravyumva, ndabizi. Reka nsubire bahanka nimero ka telefone, nimero za telefone 62 amajana 355 amajana 731. Namaze kubona umunywanyi ku murongo. Umunywanyi ku murongo, allo. Allo? Oui, amahoro neza. Namahoro. Namwe mwisanze mwibohero turiko turavuga? Emwe cyane. Wisanze mwibohero giki? Ibohero nyene ryo kurota umva ivyo byose mwavuze bindise. Uri muri prison centrale. Umva? Wewe none washobora kudusanga ku munsi w'ejo tukavugana? Majahe. Pastor yaje gutanga reka kubwire. Ni urusengero rwo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo ruraha mu Cibitoke kuri Nyongera Igufa, hafi y'urusengero rw'Abadventiste b'umunsi w'indwi, aho bita ku Mase muri Veterinary. Kuri ruhuka. Kandi iyi nimero nyene uhamagaye ko uyigumye, uyihamagaye kizokikwitaba. Ejo. Uhera isaha imwe y'igitondo twakira abantu gushika isaha 10 zo ku mugoroba. Nuko muhezagirwe cyane. Murakoze, sabahezagire namwe. Imana igukure mu ibohero mu izina rya Yesu. Amen. Sawa. Turashimira abanywanyi bariko batwakura. Nimero za telefone 32 amajana 355 amajana 731. Muduhamagare
ndaza abantu bariko baradukurikirana ariko tuyinite kumbure bamaze gushika mu mihani wabo. Ndabamenyesha ko ku munsi wa gatanu isaha 2 tuzoba dutangwe kino kiganiro tuzobe wamaze gucomekamwo uzoba wamaze gushiramwo mu telefone kugira ngo tuganire. Kandi noneho wowe uri kurankurikirana ndagutumiye cyane hamwe wawumva ufise ikibazo kimeze nk'ico turiko turavuga unyaruke kwishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo. Bavuze bati ni ngaha ku mase hagiye yabita ku mase kuri veterineri munyaruke hariya kuri Sahara ishengero ryo kuruhuka ryaruhuka yemwe mu cy'ibitoki ishengero ryaruhuka rirahari munyaruke muruhuke mwiruhukire. Haleluya haleluya. Nariko mvuga kwibohero ry'abantu barota hari abantu babasambanya ugasanga habayeho umudayimoni wa divorce mu rugo ugasanga umugore nakiryamana n'umugabo barahukanye mu cyumba barahukanye nta muntu akiryamana n'uwundi urugo barasambutse bakibaza ati none iyi mitongano iyi mishwano uku kutitanaho kare yahora nyitaho vyahereye hehe ugasanga abadayimoni barakumaze mw'inyota y'umugabo uri umukobwa ugasanga umukobwa arakuze ashikanye imyaka 35 hafi 40 wagira wacamuvugisha ngo ndeka ngo je umugabo wanje ni Yesu sivyo Yesu n'umugabo wapfakazi bongo yako umva uri mwibohero reka nkubwire uri mwibohero nyaruka tukusengere nyaruka tukubohoze urota hari abantu bagusambanya mwijoro ubimaze mu imyaka 5 ubimaze mu 6 ubimaze mu 10 ni blockage cyangwa ni inzitizi yo kutubaka urugo uri mudamu kuva ubonye uwo mudayimoni agusambanya mwijoro mu ndoto wahise umugabo wawe umuzinukwa uri mwibohero nyaruka ndavuga kuri ribohero ry'abantu baboshwe n'impemu y'ubwoba. Reka nivugira ubwoba ni ikintu giteye ubwoba nyene kuko umuntu yafise ubwoba ntadandaza. Hari abantu bafise amafaranga akaba yafise mbega yemwe amafaranga ndandatse noca mpomba nkora iki ndime imvura ntizogwa nkora ibi yehe ibintu byose agapapa ikisha uri mwibohero cy'ubwoba uri murahangayika. Reka nkubwire nyaruka usengegwe icyerekezo cy'ubuzima bwawe kirahari. Imana idufashe cyane ndimwo mbwira abantu bari mwibohero ibohero ubuzima bw'umuntu buri mwisi y'imhemu. Nimba hari umugabo urota gusambanya mwijoro n'umukobwa tayari n'izimhemu urubatse ubutaha nzovuga ku bapfumu ku bantu bagiye ku bapfumu ku bantu bagiye kuraguza bagiye kurondera abagabo kandi benshi barasambanijwe abagore benshi barabasambanije abakobwa benshi barabasambanije babahenda ngo muzoca muronka abagabo ngo barabagururije umugisha kumbe babashize mwibohero kuva icyo gihe ahubwo umenguраnuka baraguhevye abantu babahenza ati genda mwiyogere mu mayira abiri genda ku mazi ngo genda saa 6 y'ijoro ariko nawe nibona ko wihevye kweri saa 6 y'ijoro uratombagira n'indobo y'amazi irimo imiti urakura impuzu uri gusa uroga mu mayira abiri nta soni warahatswe ahubwo wacitse ku icumu nyaruka tukubohoze tukwe kwiyo mikoshi niyo myaku bagushizeko. Inimero za telefone 62 amajana 355 amajana 731 bamwe bahara bandi telefone bari nyeshenza cyangwa ibuhayira ko batariko baramamagana. Reka mbaze uri mu biga bw'ivyuma iradio irashika ibuhayira yego cyane iradio nyeshenza irashikayo none bahora bandi telefone ndi bujumbura ni muri kiganiro kuri Buja FM n'abantu muri hehe cyangwa ntimwabimenye ariko aciye mpamagara wibuhayira umunywanyi ku murongo. Allo oui amahoro cyane. Amahoro uherereye hehe? Senda hanye na mukitoke ku Karurama. Yego wewe wafashijwe n'iki mu kiganiro? Jewe nsanze amabohero yose aba kurota nguruka kurota ishure kwiruka ko n'ibintu ndarota na data buko yapfuye yewe ndarota umwana wanje yapfuye mana yewe ndarota mukaka byara mama urumva ego yose nabyisanze ko reka ndakwibariza akantu ubuzima bwawe ivyo ukora ubona bigenda neza?
nta n'ikintu na kimwe kigera kigenda nama mu bibazo ahubwo byo kurwara nkagarukira no gupfa n'agahuzu karakugora kuronka umunywanyi ku murongo ndagusavye munywanyi basha ndakwinginze ku munsi w'ejo isaha imwe y'igitondo ubu dushikiriye ku ishengero rya Ruhuka hariya ku mase kuri veterineri nibaza ko wanyumvise nimba uko karurama nibaza yuko aho ucu hamenya wewe ntibizokugora ndabahaye ikaze abadukwikira sidukana niyonka umuntu tumusengera cyo yitahira yisubire ku mirimo niteragira ryo duharage ace yitahira yisubire nimero ya telefone ni 32 amajana 355 amajana 731 ikiganiro ni gusenga guhindura ibintu mugitegura kandi mwagishikirizwa n'icengero ryo kuyana no kurukira muri Yesu Kristo reni ngaha mu Kibitoki aha ku mase hariya hepfo abujya muri Sahara kandi kuri veterineri niko nanje nahumvise kandi nivyo nje mbona undi umunywanyi ku murongo alo isawa mahoro maze nagomba kubaze werereye he rahanye na Kibitoki ego agenda ko ndakorokera mu mazi ubwo mu mazi yego ndabona ko ibyatsi nongera kugira imbuga bya ufata ivyatsi bicika ugwayo usubira uvyuka ufata ivyatsi bicika yego nukuvuga ngo urafise impwemu mbi zikugwanya kandi impwemu y'urupfu iri ku buzima bwawe kubera ko ayo mazi ubona gutwara ashobora gutwara akakuniga ugapfa hari abarozi bakuroze bashira ibintu vyawe mu mazi nico gituma ubona uri mu mazi nyaruka rero ku munsi w'ejo tukwakira okay urahazi yego heza kigwa n'Imana sawa tugusengere ku munsi w'ejo abantu bose bari mu mabohero ku munsi w'ejo ni ngombwa bayavemo sohoka mu ibohero ariko umuntu yabuze utuyinite ariko arapapa y'ikisi yemwe yasanze n'akadeni muri phone kweri Imana igutabare cyane nimero za telefone 62 majana 355 amajana 731 umunywanyi abari hariya Nyeshenza ibuhayira mu Gasenyi ko batampamagara abari ngaha mu Kibitoki mwese amuherereye turavuga ngo twaje kubohoza abantu b'Imana ubuzima bwawe bwugaraniye mu isi imwe ndabamenyesha ko kabiri iminsi yose isaha 2 ndabonye undi munywanyi ku murongo alo munywanyi alo amahoro neza namahoro ego nawe wisanze mu ibohero bo dena je ngaho numvise n'ibinkora kwe none woshika ku munsi w'ejo tukagufasha bo dena wahagera gusa sinumva neza aho noca kabisa kuko ariko umanukanye iry'umunani aho bita muri Sahara ku mase kuri veterineri ukakibaza ishengero bita Ruhuka ariko aho biragoye kweri bo genzo hazinduka kabisa kugira nyene mumfashe kuko nabyo nguma mpura n'ibigeragezo bidakidasa aho rero wewe waheje kuva mu ibohero ko wamaze kumenya kuboshwe erega abandi turabivuga umuntu ugasanga ari kavuga ngo narose ngo papa ngwemwe ngo ndahiriwe ngo papa yari yaje kundamutsa kumbe yaje kuramutswa n'umuzimu ijambo ry'Imana rivuga ngo abapfuye n'abazima ntaho bahuriye yego kuko nabyo mperuka kubura mukaka byara papa ego ibintu yahwere yambwiye kabisa n'ubu bizima binza nko mu mutwe aho sindavuga nko mabohero y'umuvumo ibyo nzobiza ko nzobigaruka ko mu kiganiro kizokurikira Imana iguhezagire cyane ku munsi w'ejo turaguha ikaze murakoze abantu mwese muri mu mabohero munyaruke mupfungurwe muri mu buryo bw'impwemu mu mabohero y'uburyo bw'impwemu amabohero y'uburyo bw'impwemu impwemu zanyu zirugaranywe wahora uririmbira Imana wahora usenga ariko ingabire yawe yarazimye nyaruka tuvuguruze ubuzima bwawe birashoboka ko ari ibintu bakuvuze ko birashoboka ko ari ibintu so wawe yapfuye kuvuze ko birashoboka ko ari ibintu nyoko wawe yapfuye kuvuze ko atuzopfa wangara ugasanga nk'ubu wavuye mu Kirundo uri ngaha mu ntara ya Kibitoki byaranse kusubira iwanyu uri mu ibohero umuntu ava mu Ruyigi akaba ari ngaha mu Kibitoki akaba amaze imyaka 10 ataji iwabo ari mu ibohero kurota uri ku gatumba iwanyu yo waho zuba uri kurarima baragushize mu ibohero
kurota uragiye inka ingurube impene z'iwanyu ugatumba uri mu ibohero. Imana idufashe cyane. Ndasabye abantu badukurikirana mubanguke ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ndizera yuko hazoba hari ibintu bikomeye cyane cyane gose cyane gose cyane gose. Ndavuga ngo cyane gose kuko abantu bagiye kubohoka ku rwego rudasanzwe nga mu ntara Cibitoki. Ndazi abantu barobampamagara ndiko ndakora ikiganiro kuri Buja FM, ndiko ndakora ikiganiro kuri Teka FM, akambwira bati turiko turabakurikirana cyane, mbega twoshika hiyo gute? Ubu rero mwagiriye umuntu nari narababwiye ko nzobasanga hano mu Cibitoki, nari narababwiye ati nzoza ndiko nditegura mube hafi cyane. Ubu ngiye kubivuga ku munsi wa kane nzoba ndiko ndagitanga ikiganiro i Bujumbura kuri Buja FM isaha 4 z'ijoro, nzoba ndiko ndatanga ikiganiro nk'iki, muze mukurikirane. Ku munsi wa gatanu nzoba naje hano nkore mpamagara abantu bashaka kuva mu mabohero, ababishaka. Ariko hari abandi babinezerererwa, bimwe nariko ndavuga nka babakobwa usanga bambaye ijipo ndende cyane gose, bakijijwe bapfunze n'igitambara gose, ariko bakaba bafise umudayimoni abasambanya. Wamubaza uti urakeneye umugabo, ngo umugabo wanje ni Yesu. Hari umukobwa haheze imyaka hari muri 2007 umunywanyi ariko aradukurikirana Hakizimana Eric. Alo uratwumva twa turi ku radio mu Cibitoki, uratwumva? Oya sinzi umurongo ugira ko wewe none uvuze iki kiganiro gusenga guhindura ibintu? ni sawa ndema gusenga guhindura ibintu. Yego, hari icyo shinga ko intahe wowe Imana yo yagufashije? Ashimana n'ukuri mu kiganiro gusenga guhindura ibintu. Ashimana yaminduriye byinshi mu gusenga n'ukuri. Eric, ku munsi w'ejo isaha 1 y'igitondo urashobora kumushikiriye ga mu Cibitoki kugira ngo tubohoze abantu. Isaha 1 y'igitondo? Yego, uzinduke cyane. Yego meno bandange. Nta bindi aho turahejeje. Kuri centre. Yego, mu Cibitoki kuri centre. Uzomanuka ni barabara ry'umunani ufate moto wururutse imodokari, ucumanuka ni barabara ry'umunani rigushika naho bita ku mase. Yego. Heza yiwa cyane n'Imana Eric. Urakoze cyane. Mukanya turavugana ku telefone tuvuye ku radio. Sawa. Heza yiwa n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana yahabwa icyubahiro. Uyu munsi ndizera yuko tutashoboye kuronka akanya kintahe y'ibyakorewe mu ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo, ariko ubutaha tuzoba dufise akanya keza gushyiramo intahe ababohotse, ababuze abana, abatwara inda zikoroka, abantu bararemvye, abarozi barakuroze bagutwara impunzu yo munsi ku buryo utwaye inda imaze amezi 2 ikikoroka, imaze amezi 3 hasi, zikaba 3 4 bariko batanga ibimazi kwa Satani n'abadayimoni. Ariko nagira nkubwire yuko Imana yo mwijuru ifise ubushobozi bwo guhindura ivyo bakuvuzeko, imivumo bakuvumye, amajambo bakuvuze, birashoboka. Ndazi neza abo tuzoba bana nabo mu minsi igiye kuza bagiye kuzobona yuko amabohero ku buzima bwabo agiye kuvaho, amabohero agiye kuvaho ku buzima bwabo. Imana rero iguhe umugisha cyane, wewe uriko urakurikirana, wewe uriko telefona, wewe uri kurigora uvuga uti ndagomba kuva mu ibohero. Kandi ndazi hari abantu babuze amayinite, ndababona nibariko baridoga ati naje nari gutelefona, ariko nyaruka ku ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo riri ngaha ku mase kuri veterineri. Aho rero umanukanye barabara ry'umunani no kuvuga ngo uzoca uhamanukana, uzoca washika, ntihagoye. N'umumotari ashobora kwagushikana cyangwa ukahaza n'amaguru, nta ngorane nimwe. Ndazi neza yuko Imana iri kumwe natwe kandi ishobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Nuko rero reka mpe ijambo Pastor umwungere w'ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo kugira ngo agire icyo atubwiye. Imana iguha umugisha. Amen. Ku kiganiro gusenga guhindura ibintu, na cyane riba irya mbere giciye hano kuri radio ijwi ry'urwaruka, kandi ndanezerejwe cyane nuko nsanze abantu benshi bariko baragikurikirana,
nanejeje cyane n'abahejeje gutelefona kuko bafashijwe cyane n'iki kiganiro. Novuga ko kije hageze kuko dusanze abantu benshi bari basanzwe bari mu mabohero batari babizi. Bica binyereka neza ko ejo aho bukera canke hirya y'ejo benshi bazova mu ayo mabohero. Nukuvuga ko gusenga guhindura ibintu koko, uzohashika wese tuzomufasha uko ashobora kuva mu ayo mabohero asanzwe abohewemwo, kandi nabo nyene barizera neza ko gusenga guhindura ibintu nk'uko ijambo ry'Imana risanzwe rivyerekana. Abantu benshi bagiye basengerwa, abantu benshi bagiye baca mu bikomeye, ariko kubw'isengesho barava mu mabohero, kubw'isengesho ibintu vyabo birahinduka. Ubu uye mbere bakaba bateye imbere, ubu mbere ibintu bikaba biri ku rutonde, ingo zari zarasambutse ubu zikaba zimeze neza. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Nuko rero turabashimiye abanywanyi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Intumbero y'ikiganiro bari kuva mu mabohero, mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa n'icengo ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Pastor reka ashobore kubabwira amashengero yo kwihana no kurukira muri Yesu ahari mu ntara ya Cibitoke. Amashengero dufise yo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo aha mu ntara ya Cibitoke, irya mbere niri umbisirira kuri centre ku ry'umunani kumase, rya kabiri riri kujya gatandatu rya gatandatu munsi ya Kansoko, irya gatatu riri mu Rugombo mu Munyika kujya kabiri, irya kane riri ku Kamakara, irya gatanu riri Mabayi, irya gatandatu riri mu Gasenyi aho bita ngo kwaza murajya, igindwi riri mu Kaburanwa, irindi riri Imugwi, irindi riri mu Cishemere. Mbega umengo hariya kundava hari ishengero? No kundava rirahari. Tubamenyeshe mu gisagara cya Bujumbura aho muri sanga ishengero riri kwijabe imbere y'icyengo rya Panekoti Ntahangwa, ugitangura kuduga Avenue de la Mort cyangwa Avenue de l'Imprimerie, ni imbere y'icyengo rya Panekoti yo kunahangwa. Mu kuboko kw'iburyo uduganye barabara nkaho bita kwa nteko umutwe, utarashikayo ukatira mu kuboko kw'iburyo ukabudugiye mu ishengero. Aha mu Marambya riri kugiye 13, Igitega riri ku Masanganzira, hariya aho bita muri Rirare haruguru yo mu Marambya ku Isamariro hari ishengero. Rero tubahaye ikaze ku Musaga, rirahari ku rya kane imbere ya zone. Muhezagiwe cyane, Imana ibaha umugisha, murumva ko turiko turagasara ku buryo budasanzwe. Reka rero ndabasezere dukurane kwa maso, ariko imitima igumane ko ndabatumira ku munsi w'ejo ko ariho tuzoba turi kugira ngo dushobore kubohoza abantu b'Imana. Reka dusabe umwungere w'ishengero adusengere. Mana muremyi w'ijuru n'isi, twongeye guca bugufi imbere y'inyonga zawe tugushimira ukuntu wabanye natwe. Turagushimiye cyane ukuntu udufashije na cyane cyane muri kino kiganiro gusenga guhindura ibintu. Ndakwinginze rero ngo umuntu wese yagikurikiye Mana nzimuhezagire, umuntu wese yakurikiye kino kiganiro Mana nzimuhindura ibintu byiwe. Mana nzima turatahuye ko hari abantu bari mu mabohero, ndagusabye ngo ushishikare kubabohora mu izina rya Yesu Kristo. Mana ushishikare kubohora uyo muntu wese Mana nzima ari muri iryo bohero, iryari ryo ryose Mana nzimuzo ukoze. Nuko urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Muhezagirwe cyane. Iyi nimero ya telefone twayibahaye, sinzi ko pastor nawe yabaye nimero ya telefone yiwe. Nimero yiwanje ni 68 160 448. Urisubiramwo? Ndasubiramwo ni 68 160 448. Iwanje ni ijya nyene mwariko muratelefona ko umwami Yesu abaha umugisha.